INGOMAG. Yego, izina ryanje ni Perpetue Miganda, nkaba nubakanye ndi mukaniragira Gaspard, nkaba twaravyaranye abana 4 bakuze, tukaba dufise n'abuzukuru 4, hanyuma nkaba nize ibijanye n'imico y'abantu, psychologie, hamwe n'ibijanye n'indero, psychologie et sciences de l'éducation. Hanyuma nkaba navukiye mu ntara ya Mwaro, ari komine ya Mwaro, umunsi ni komine ya Mwaro, aha turi ni muri Rutyazo, nkaba ari jewe ndongoye kino kigo ndangakaranga cyo mu Karambi, batazira kwa Miganda. Icyantumye niyumvira kugira uno mugambi ni novuga nti n'ukuntu nari nsanzwe ndabikunda, ariko burya ikintu si ukugikunda gusa, birasaba yuko uba waranabikozemwo ukanavyiga, kuko nk'ivyo nababwiye nize muri kaminuza, birafise uruhande runiniya cane rujanye n'aka kazi ndiko ndakora, naho atari ivyo nahereyeko mu vyo natanguye gukora, ariko naronse akaryo ko gutembera ndagenda mu bindi bihugu, nsanga iki gisata kijanye n'ubumenyi kama, mu gifaransa bacitsa les savoirs ancestraux, mu congereza nibo babikomeje cane, bo bavyita traditional knowledge. Ni ibintu usanga ahandi mu bindi bihugu barabiha agaciro, bakabiha ikibanza mu ma programme y'igihugu. Niho rero naciye mbona yuko twebwe hari ikintu kibuze, ncatangura kwandika. Naranditse igitabo citwa Trésor du Burundi ancestral, kugira ngo ntororokanye vyinshi mu bumenyi kama biriko biratakara. Nuko niko vyatanguye, uwo mugambi watanguranye n'ico gitabo. Umugambi nk'uyu novuga ko n'umugambi si umuntu umwe, wotegereje kuba umugambi w'igihugu, kubera yuko iyo tuvuze ubumenyi kama nico kintu no kwita niwo mushinge wotegerejwe kuba wubatse igihugu cose, kuko ibisigaye vyose ni ibintu vyaje biva hanze. Mugabo rero tutabanje kumenya twebwe ico dushoboye, ico abakurambere bari baradushoboje, babubatse iki gihugu c'Uburundi, ivyo bari barakoze, hanyuma tumenye ukuntu tuvyubakirako ibije biva hanze. Ibihugu vyinshi novuga cane cane vyo muri Aziya, Iburaya, novuga nti bo baramenye kungene babihingura, bimwe barabibitse bongera baragira na industrialisation, ariko ama tradition ntaboneka cane nkuko tubibona mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, biriya bihugu vyose ubona, Japan, ni ibihugu vyateje imbere akaranga kavyo, baca bavyubakirako, baratera imbere, bongera bateza imbere ivyo bisata uko ari bibiri biranywana. Umva rero umaze gutembera henshi niho uca ubibona, ukabona ko hari ikintu kininiya cane Uburundi buhomba mu kutanywanisha ivyo bisata uko ari bibiri, vya kera n'iterambere ry'ubu. Intambamyi zarabayeho. Intambamyi ya mbere novuga yabaye iy'uburyo. Mugabo
maze kubisigura kuko uwo mugambi nari nawanditse narasiguriye abo dusangiye, ndabisigurira umushinga ntahe, ndabisigurira n'abana banje bakuze, ndabisigurira n'abandi inshuti nuvuga za hagufi n'iza kure n'abandi b'abagenzi, bakaza baranterera bampa gutyo buke buke, hanyuma ndasubira ndaronka makeyi avuye mu babayeri nabo nyene baramfashije igice nuvuga gihambaye cyo ku rugo, barantumye dushobora kuronka amazi, turashobora no kuronka hari ahantu hasukuye, hanyuma n'aha turi barampaye amafaranga sinavuga ngo ni menshi mugabo yaramfashije kugira umushinge waha. Hanyuma ikindi novuga cangoye ni kumvisha aba bantu mu kibano, aba bose begereye runo rugo, kuko wari umugambi novuga udasanzwe. Ngitangura bibaza ngo ngira nzane ngo novuga alimentation, kino, ibutike, moulin, vya bindi bamenyereye yuko ari imigambi y'abakenyezi. Rero baca batangura kubona nubatse zirya nzu za kera, hanyuma biratangura kubatera amakenga. Hanyuma ndagerageza, sinavuga vyinshi kuko vyarananiye ngenda ndabisigura. Hanyuma rero ndagerageza uko nshobora kose, mugabo baguma babona ngo none ngo ivyo bintu vya kera ngo nk'ivyo bimaze iki. Nk'ubu narashoboye kugira jardin botanique y'imiti ya kera, bakaza bakavuga ngo none ngo ibintu ngo si vya kera, ngo none ibiye ngo bimaze iki, ngo bizomarira iki abantu, ko mbona abandi bari mu iterambere, none natwe ivyo turiko turakora umenga ibintu turiko turasubira inyuma. Ariko bamaze kubona uko vyifashe, baravyumvise ku buryo naho ntabandi ahari abantu bose baza barabibasigurira, jewe nta kintu na kimwe ndinze kuvuga, handi babisigura bakabindusha mbere. Ubu rero ko ndabona nti umugambi waramaze gufata ku bijanye no mu kibano, baraza tugahurira ngaha kenshi, iyo dufise abashitsi n'iyo tudafise abashitsi hama hari ibikorwa baba bariko barakora, ukabona yuko vyabatumye biteza imbere, aho bari imbere umugambi utaratangura, ubona neza yuko hari ikintu ciyongereye kandi kitari gito. Ico mbona ca mbere cane cane novuga n'urwaruka rwo mu miji, eka n'urwaruka rusanzwe nyene basanzwe baba ruguru, nuko bobanza bakamenya yuko iterambere ritabuza yuko umenya n'imico n'imigenzo y'igihugu cawe. Si ibintu vyankana, ahubwo birashobora kunywana. Hanyuma babanze rero kumenya yuko ivyo bintu bibiri bikenewe, butangura nyene bakagira bene iyo migambi, canke bakatangura bagatemberera igihugu, ntara zose z'Uburundi, bakabanza bakamenya iyo mico, imico y'abarundi bakayimenya mu mizi, bakumva ico bari, kuko urabona gwaruka muri ino myaka abenshi birukira hanze, usanga ubuzima bavuga bati kazoza kacu kugira ngo tuzomererwe neza bose, reve ni kujabuka. Sinvuze yuko kujabuka ari bibi, kujabuka kuja kurahura ubwenge ni ibintu vyiza cane, kuko na jewe umugambi iyo
ntari narajabutse hanze ngo mbone ahandi ukungene hameze, nibaza ko ishobora Perpetue ngira bitashobora kunzamu kugira ngo iri uwo mugambi. Rero yaba ugwaruka gwino, yaba ugwaruka gwajabutse rukaja mu mahanga, bo kwama bibuka yuko imico n'akaranga arico kintu kigize umuntu, imbere yuko afata imigenzo y'ahandi. Nk'ubu nk'amageneration azoza imbere atazi iyo yaje ava dufate, bizobatera ingorane zikomeye cyane. Ni hahandi bazosigara barabaza ngo mbe none ngo iwacu ngo vyari bimeze gute, ngo twaje tuvahe, ngo mbega twe turi iki. Utegerezwa kumenya icuri imbere yuko uba ic'abandi bo bari bariteguriye. Natwe tutegerezwa kumenya ico turi nk'abarundi dufatiye ku ba kera kungene bari baratwubatse. Ico gisata kirasaba ingufu nyinshi cane. Bwa mbere na mbere nuko igihugu ubwacu, ni ukuvuga leta ubwayo ishiramwo ingufu nyinshi, hanyuma n'abikorera utwabo bagakorana n'inzego zibijejwe, novuga bakagira novyita urunani, bakagira urunani rwamaho rutuma leta iganira n'abagize secteur privé kugira ngo ico gisata gitere imbere vuba, kuko n'ahandi dufate umuntu abiretse bikaza ko nyene buke abandi bazodusiga, kuko murabona igihugu ntituri mu kayiro ka twenyene. Igihugu ubu kiri mu karere, igihugu kiri mu mashirahamwe menshi, kiri kw'isi, kandi ubu isi yarabaye, novuga ngo yarabaye ntoyi, hose haruguruye, amarembo aruguruye. Umva rero utagerageje kumera novuga ngo mu Kirundi sinzi ngene bavyita, mugabo harimo competition. Uburundi butegerezwa kuba competitive, tudashoboye kuba kwerekana natwe ico tumaze. Hanyuma muri ico kintu rero cyo kugira ngo tumenye ico tumaze, no kumenya aho dutandukaniye n'abandi. Mbega muri ubwo butandukane ni kiki turusha abandi? Ni hahandi ugaruka muri ya mico kama, mu karanga k'iwacu hariho vyinshi usanga turusha abandi, akaba ari ivyo rero twoca dushira imbere kugira ngo dushire kuba competitive, kugira bati ushaka kwenda mu Burundi azohasanga ibi. Ni vyinshi gushika ubu usanga bavuga cyane cyane ibintu vy'ingoma gusa, ariko hari n'ibindi byinshi twotegereza gusesengura tukabona ivyo ari ivyo. Nagwaruka mwariko muravuga ntago nyene ukagerageza kubijamwo, bakagira ama recherche, ubushakashatsi, ntibigarukire ngaho, bakandika ibitabo, bakagenda bagasubira bagacukumbura ivya kera kugira ngo twimenye. Ndibuka nk'ibitangura, mbere sinari bwana bitangure neza, ndazi ko nararonse ikiganiro hamwe na INGOMAG, barampa ikibanza muri journal, muri hovi yabo. Hanyuma ndaronka nari n'ikiganiro mbere yaho nagize na keza.net, hari mu 2017 ngisohora ico gitabo. Ndaronka n'abandi, nuko ntaza ndabibuka bose, mugabo hari n'abandi Rise and Shine baraje barafata amasanamu ngaha, turaganira. Hari sinobavuga bose, bambabarire abo ntaza kwibuka mvuze ivyo abo nibutse, mugabo bamenya shamakuru bari mu ba mbere nukuri bamenyekanisha imigambi iri mu gihugu. Nibo usanga atari bo
erega burya abamenyesha amakuru babita ngo zero quatrième pouvoir, ariko barashobora no kuba pouvoir iyo hejuru cane, kuko nibo bagenda bagashika ku kivi bakabona abantu ico bamaze, ico abantu bariko barakora, bakerekana bati imigambi iriko irakorwa yo gufata mu mugongo niyi. Ico novuga nuko abakenyezi bakwiye nta kurera amaboko. Urabona igihe cacu tugitangura kwiga batubwira ngo diplome y'umukobwa ngo ni umugabo. Ivyo vyaravugwa cane, mugabo hakaba n'abandi bavyeyi bavuga bati oya, umukobwa suwo kwicara, umukobwa ateza kugira ubwira, umukobwa aragenda agafasha urugo. Kurya umugabo arondera n'umukenyezi wiwe akarondera, bose bakarondera kugira ngo buzuzanye urugo, ntirube ubwumwe gusa, bose bagafashanya. Kandi rero burya abakenyezi hari vyinshi bashoboye, cane cane nko muri ibi bijanye no kwiteza imbere, muri entrepreneuria, gukora ivyiwe. Je maze kumva, narumvise ko abakenyezi nibo benshi dufate mu makoperative, yaba amakoperative yo kurima, yaba amakoperative yo kudandaza, yaba n'andi makoperative n'ibindi bintu bijanye n'ikisata ca artisanat, usanga abagore bakarima bakiteza imbere. Ntiwovuga ngo ni benshi mu bisata vya leta canke mu nzego, mugabo abakenyezi barubatse igihugu muri ubwo buryo, batareze amaboko, babandanya bakora. Rero dufate yuko kirazira ko umukobwa, umukenyezi arera amaboko, abwirizwa gukora, akagira ubwira kugira ngo ashobore kwiteza imbere. INGOMAG